Ndabaramukije bakunzi b'ijwi ry'Ugwaruka TV mudukurikirana muciye kuri radio ndetse no ku rubuga rwa YouTube wa Vrebe ijwi ry'Ugwaruka TV. Kaze mu kiganiro c'amateka canke c'ubuzima bw'ivyamamare bivugwa muri Bibiliya. Uyu munsi tuzakubabwira ubuzima bw'umugore wa Aburahamu. Twaheruka kubabwira ubuzima bwa Aburahamu, ubu naho twabateguriye amakuru avugwa kuri Sara. Hariho bimwe bahuriyeko na Aburahamu kuko kenshi Sara na Aburahamu baramana ntibavana. Ikirenze kuri ivyo barakuranye kuko yari gishiki na gisaza. Munyuma baje gushinga urugo barabana nk'umugabo n'umugore. Ikindi kirenze nuko Sara yari umugore mwiza muri kino gihe yocaba uwo bita Miss au niveau mondial. Tugiye kubaha inkuru za Aburahamu kugera muri kino gihe tugezemwo, turabe abuzukuru ba Aburahamu ubu iyo baba nuko bifashe. Tubafitiye byinshi kugera ku rugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa kugera bashike i Kanani. Twahereye kuri sekuruza wabo niho tuzobona impamvu yatumye baja muri Egiputa. Rero kugira izo nkuru zose ntuzozicikwe, injira muri application ya YouTube, uje mu buronderero wandike web ijwi ry'Ugwaruka TV, ufyonde kuri sabone, aho uzoba ukemuye ikibazo cyo kuronka izi nkuru. Ariko ivyo bikora kuba dukurikirana kuri radio, naho kubasanzwe badukurikirana ku rubuga rwa YouTube batarahafyonda, raba ahanditse sabone, nawe uzoca uza urironkera izi nkuru zikiri update. Kaze mu kiganiro cacu nyezina, kuri mikro muri kumwe na Irankunda Ado Desire. Kaze. Sara yabayeho mu gihe c'ifata kibanza gikomeye ku bantu b'Imana. Imana yahamagaye Aburahamu ari mu muryango wasenga ibigirwamana bya gipagani mu gihugu ci Uri. Iramukurikirana kubwo kwizera. N'umugore wa Aburahamu Sara yajanywe mu rugendo. Nubwo Aburahamu bisanzwe afise umutwe muri ibi bintu, Sara nawe yagize uruhare rukomeye. Ni giki dushobora kwigira ku buzima bwa Sara? Sarayi yavukiye mu gisagara c'abapagani citwa Uri mu gihugu c'abakarudaya muri Iraki y'iki gihe. Ni kuvuga Sara na Aburahamu sekuru w'abizera n'abanya Iraki, nico gihugu c'amavukiro. Ariko kera bakivuka citwa Uri, abanya Uri bari abakarudaya. Sara yari mushiki wa Aburahamu basangiye nyina. Itanguriro igice ca 20 ku murongo wa 12 havuga ko Sarayi na Aburahamu bari basangiye se, ariko nyina ntiyari umwe. Muri kiriya gihe kode ya genetike yabo yari yera kurusha uyu munsi, ku buryo gushingiranwa hagati ya bene wabo ba hafi bitagira ingaruka mbi ku bana bavutse muri ubwo bumwe. Vyongeye kandi kubera ko muri rusangi abagabo baba mu miryango yunze ubumwe, byari ibisanzwe kuresha uwo muzubakana mu muryango umwe. Aburahamu yizera Imana nzima kuva yamubona ubwa mbere. Itanguriro igice ca 12 ku murongo wa mbere kugera kuri 4 n'igice ca 15 ku murongo wa 6. Aramukurikirana, yubahiriza itegeko ryiwe ryo kuva mu muryango we akaja mu gihugu atigeze yumva canke abone, ndetse na Sarayi aramuherekeza. Urugendo rwabo rwabajanye mu gisagara ca Harani. Itanguriro igice ca 11 ku murongo 31 ari naho se wa Aburahamu yapfiriye. Aburahamu na Sarayi hamwe n'umwishwa wabo Loti n'abandi bari babaherekeje bose bakomeje urugendo, bareka Imana irabayobora. Ntihariho amazu agezweho n'ibikorwa by'iterambere. Urugendo rwabo rwose rwaragoranye cyane kuri buri muntu wese, cyane cyane abagore. Mu rugendo rwabo mu gihugu habaye inzara, maze Aburahamu na Sarayi baja mu Misiri. Itanguriro igice ca 12 ku murongo w'10. Aburahamu yatinya ko abanyamisiri bazomwica kubera ubwiza bwa Sarayi kugira ngo bamufate nk'umugore. Aburahamu yasabye Sara kwimenyekanisha nka mushiki wa Aburahamu.
vyari ukuri mu bundi buryo, ariko muri vyose yaragamije kubesha. Sarayi bamujana kwa Farawo, maze Aburahamu bamufata neza, ariko Imana irungika ikiza kwa Farawo, nuko ukuri kuramenyekana ko Sara ari umugore wa Aburahamu. Farawo asubiza Sarayi kwa Aburahamu, arabirukana. Itanguriro igice ca 12. Basuye mu gihugu twita Isirayeli y'iki gihe, bamaze kuronka ibintu byinshi n'ubutunzi mu gihe c'urugendo rwabo. Loti na Aburahamu bahisemo gutandukana kugira ngo baronke uburagiriro buhagije ku busho bwabo bwose. Itanguriro igice ca 13 ku murongo w'9. Sarayi yari ingumba. Intandaro y'umubabaro, Aburahamu yatinya ko atazogira umwana azoraga, ariko Imana imuha iyerekwa aho yamusezeranije umuhungu n'abazomukomokako nk'inyenyeri zo mw'ijuru. Itanguriro igice ca 15. Yamusezeranije kandi ko abazomukomokako bazogira igihugu ca Kanani. Ikibazo nuko Sarayi yari akiri ingumba. Noneho haheze imyaka 10 Imana isezeranyije Aburahamu, Sarayi yamusabye ko bovyarana umwana na Hagari, umukozi wo mu nzu, uwo twokwita umuyaya wiwe, kugira umwana azovyara azofatwe nk'umwana wa Sara. Nkurikije umuco ndemanwa wabo, Aburahamu yaravyemeye, maze Hagari baravyarana umuhungu Ishimayeli. Kuva Hagari atwaye inda, yatanguye rero kurebana nyirabuja agasuzuguro, maze Sara amugirira nabi kugeza yaho Hagari ahunga. Imana yamusanze mu bugaragwa, imutera intege, iramuremesha, maze Hagari abona gusubira kwa Aburahamu na Sara. Ibyo tubisoma mu Itanguriro igice ca 16. Nyuma y'imyaka 13 nyuma y'ivuka rya Ishimayeli, Imana yongeye amasezerano na Aburahamu, umuhungu gukebwa nk'ikimenyetso ndetse n'izina risha. Aburahamu izina ryiwe risobanura se wubahwa. Yabaye Aburahamu bisobanura se wa benshi, ni kuvuga bisobanura se w'amahanga. Imana kandi yahinduye izina rya Sarayi bisobanura umwamikazi wanje, amwita Sara bisobanura nyina w'amahanga. Hanyuma yasezeranije Aburahamu ko Sara azovyara umuhungu, kandi ko uyu muhungu Isaka azoba samuragwa w'isezerano. Ishimayeli nawe yari guhabwa imigisha n'Imana, ariko Isaka yari umwana w'isezerano, amahanga azohabwa umugisha. Itanguriro igice ca 17. Isaka bisobanura araseka. Aburahamu yasetse iciyumviro c'Imana cyo kuvyara umwana afise imyaka 100 hamwe na Sara afise imyaka 90, kandi yari ingumba ubuzima bwiwe bwose. Sara nawe araseka. Itanguriro igice ca 18 ku murongo w'9 kugeza ku 15. Nyuma gato yuko Imana isezeranira Aburahamu na Sara umuhungu, yarimbuye Sodomu na Gomora, ariko ikiza mwishwa wa Aburahamu Loti. Itanguriro igice ca 19. Aburahamu na Sara bagiye i Negevu baguma i Gerari. Itanguriro igice ca 20 ku murongo wa 1. Aburahamu yongeye gusaba Sara kubesha kubijanye n'umubano wabo. Mu ncamake, Aburahamu yahuye n'ikibazo kuko yari afise umugore mwiza cyane. Rero igihugu bajamwo cyose kugira abeho amahoro, byasaba ko abesha ko umugore wiwe kwari mushikiwe, kuko umwami wese yamubona yategerezwa kumushima akamugira umugore wiwe. Nuko umwami wa Gerari amufata nk'umugore wiwe, ariko Imana iramurinda. Umwami Abimeleki ntabwo yari afitanye umubano mwiza n'umwami wa Gerari. Imana yaburiye umwami mu nzozi, kandi umwami ntiyatanze Imana igitambo cyo kwihana gusa, ahubwo yahaye Aburahamu na Sara impano kandi abemerera kuba mu gihugu ciwe. Itanguriro igice ca 20. Imana yagumye ari umwizegwa ku masezerano yayo yo guha Aburahamu na Sara umwana. Umuhungu wabo amaze kuvuka bamwita Isaka. Sara yagize ati, Imana yampaye ikintu cyo guseka, kandi umuntu wese azovyumva azonseka. Yongeye ko ati, ndindi yatinyutse kubwira Aburahamu ati Sara azonsa abana, nyamara navyaye umuhungu mu busaza. Kutumvikana hagati ya Sara na Hagari byarabandanyije. Igihe Isaka yonka, Aburahamu yakoze ibirori mu cyubahiro ciwe, ariko umuhungu wa Hagari Ishimayeli aramumaramaza. Sara rero abwira Aburahamu gukuraho Hagari na Ishimayeli, kuko atashaka ko Isaka
azosangira na Ishimayeli umugabane wa se. Aburahamu yarababaye, ariko Imana imubwira gukora nk'uko Sara yabisabye, kuko Isaka azovamwo abamukomokako. Aburahamu rero yarungitse Hagari na Ishimayeli, kandi Imana ibaha ivyo bakenera. Itanguriro igice ca 21 ku murongo w'8 kugera ku 21. Nyuma y'ibi vyose Imana yagerageje Aburahamu, imusaba gutanga Isaka nk'ikimazi. Aburahamu yari yiteguye gutanga umuhungu wiwe, kuko yari azi ko Imana izoshitsa amasezerano yayo mu bundi buryo. Ibyo tubisanga mu Itanguriro igice ca 22 no mu Baheburayo igice ca 11 ku murongo wa 17 kugera ku 19. Sara yari umuntu yoroshe mwiza. Itanguriro igice ca 12 ku murongo wa 11. N'umugore w'ubuntu cane, yakoze amakosa nkatwe muri twebwe. Yeretse inzira z'Imana kandi ashaka gukora ibintu uko yishakiye. Aha umuyaya Hagari Aburahamu kugira ngo abone umwana wiwe w'isezerano. Bityo ateza kutumvikana, induru zimaze imyaka hafi 4,000. Itanguriro igice ca 16 ku murongo wa 3. Yatwenze atizera yumvise umumarayika abwira Aburahamu ko azosama afise imyaka 90. Itanguriro igice ca 18 ku murongo wa 12. Nyamara yibarutse umwana w'isezerano, kandi abaho iyindi myaka 30 kugeza apfuye afise imyaka 127. Itanguriro igice ca 23 ku murongo wa mbere. Mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 11 ku murongo wa 11 havuga ko Sara ari nk'urugero rwo kwizera. Kubwo kwizera na Sara ubwiwe yashoboye kugira uruvyaro. Nubwo yari ageze mu zabukuru, yibarutse umwana kuko yize ubudahemuka bw'uwasezeranye. Igitabo ca mbere ca Petero igice ca 3 ku murongo wa 5 kugera kwa 6 atanga urugero rwa Sara, kandi amusobanurira ko ari umugore yera, yizera Imana kandi akumvira umugabo wiwe. Sara yari yiteguye kuva mu rugo rwiwe, maze yinjira mu kitazwi ngo akurikire Aburahamu. Nyuma yo guhamagarwa n'Imana yarataramenya ico gihe, yihanganiye byinshi guha umugabo wiwe samuragwa no kumurinda mu bihugu byari biteje akaga. Yari afise ukwizera guhagije, yizera ko we n'umugabo wiwe bazoronka samuragwa yasezeranijwe. Isaka bafise imyaka 90, uwundi afise imyaka 100. Yabayeho mu isi yuzuye akaga n'urujijo, yahagaze ashikamye mu kwiyegurira Imana n'umugabo wiwe. Bityo Imana imuha umugisha. Inyigisho iri mu buzima bwa Sara muri Bibiliya. Sara ni umwe mu bagore bakomeye muri Bibiliya. Nk'umugore wa Aburahamu akaba nyina wa Isaka, afise uruhare runini mu mateka y'ubwoko bw'Imana. Twigiye byinshi ku kwiga ubuzima bwa Sara. Muri iyi nyandiko tuzosuzuma ibintu by'ingenzi n'inyigisho zavuye mu buzima bwa Sara, nk'uko byanditswe mu gitabo c'Itanguriro. Sara yari afise akamaro ko kwizera amasezerano y'Imana. Ibi bitwigisha iki? Wige kurindira igihe c'Imana. Kunesha kwatsinze kutabyara. Amahoro yo kugamburukira ugushaka kw'Imana. Agaciro ko kwakira abashitsi no kwita ku bandi. Kureka umugabane w'Imana kubisekuruza bizoza. Iyo twiga ubuzima bwa Sara, ni ngombwa ko tubikora twicishije bugufi n'impuhwe. Ntiyari kure cyane, kandi rimwe na rimwe yagize ikibazo cyo kwizera Imana. Nyamara yarayikoresheje inkomezi, nubwo iyo Mana ifise intege. Ubuzima bwa Sara budutera inkomezi zo kwizera kurusha no kumvira. Mu kurangiza iyi nkuru, Aburahamu na Sara, umwe ni sekuruza w'abizera, uwundi ni nyokuruza w'abizera. Sara atanga inyigisho ikomeye mu buzima bwo kwizera, kandi inkuru ya Sara ikomeza abavyeyi benshi batararonka umwana bakizera ko nubwo boba bageze mu zabukuru ko bashobora kuronka umwana. Si ibyo gusa, no muri iki gihe cacu basara barahari. Hariho abagiye babyara kandi bitwa ko bamaze kugera mu myaka y'igicambyaro. Nubwo utoba ufise ikibazo c'urubyaro, ushobora kuba warasezeraniwe n'Imana biciye mu nzozi, mu buhanuzi. Komeza wizere nka Aburahamu na Sara. Igihe nishashika Imana igashitsa ibyo yakuvuze ko, mu kurangiza wamamaza iyo Mana byakurenze, uzovuga ati Imana irantwengeje. Turabashimiye cyane ukungene mudushigikira mu kudutera intege mu biganiro tubashikiriza imisi yose. Iyi nkuru ya Sara ushobora kuyisangiza inshuti zawe uyisanze ku rubuga rwa YouTube,
rwa radiyo ijwi ry'ugwaruka uca ufyonda kuri partage kugira linki uyisangize abo wifuza kwirura canke gukomeza. Wibuke gukanda kuri sabone kugira ubandanye wironkera ibindi biganiro byacu biri update kuri chaîne YouTube ijwi ry'ugwaruka TV. Mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire, naho ubutaha mu yindi nkuru ikurikira ya Isaka na Ishimayeli. Mwarahezagiwe.